Turi kumwe na Mutama Ndakaze ahantu ho ni mu Birongozi, arabandanya tuganirira ku bijanye n'ubugeni, avuga yuko umugeni amaze gushika mu rugo atashika yakira inkono ngo ateke, ni ukuvuga rero yafungura ibivuye kwa sebukwe, nibo baguma babagaburira n'umugabo wiwe, yego ntiyashoka ateka. Hanyuma rero hakagira igihe rero co kumusohora, nyina inabukwe akamuzanira ivyo ateka, akamushirira inkono ku ziko, hanyuma rero agatangura guteka ivyiwe n'umugabo wiwe mu nzu yabo. Urumva rero ubu aho umuntu aca afata inkono yagize ubugeni ngo aratetse, kera siko vyari bimeze, yararindira bakamusohora bakamushirira inkono ku ziko. Yego urakoze cane, turagushimiye.